nitwa NSHIMIRIMANA Evelyne, sanzwe nkora imyuga itandukanye ariko nashoboye kuja mu mwuga Ubu Dj, ibintu byo gukontorora amason. Ubu DJ buratandukanye, bigenda biratandukana. Hariho ibintu byo gukontorora ama installation no gukontorora amason. Je ahanini nibaza muri yo domaine yo kuzanda kontorora amason. Aba DJ urazi ko bamwe usanga ari abantu bavuza, aba DJ bavuza imiziki bakunda ku mixage. Okay, yo domaine sinayinjiyemo cyane. Nagiye muri domaine yo kuzanda kora imanza z'abene gihugu nyene zitandukanye, amadote, ama mariage, ama diplome, ibintu nyene bibayabaye, ama diplome mu miryango, ninjira mu miryango hano habereye imanza mu miryango. Nk'ibijamwo umufasha wanje n'umuntu akunda kubona iterambere kuri jewe. Aranyubahiriza no kuri mu kazi kanje, ndamushimira cyane. Ariko urazi ko uri umuntu w'umumama nka jewe bigoye. Naragerageza kubera uzi ko uri umumama utegezwa kumenya kuba ku rugo rwawe, akazi ukora ntigahapfe kagusamburira urugo rwawe. Urazi ko tushobora kuja gukora imbibuzi bwacu tugataha bwije. Umugabo kubera kwa kundi guca bugufi, hajya nejo canke hirya yejo uciye bugufi vyose birakunda. Yarashobora kuzarantahura, akanaza kumfasha, akantahana, akantora hondi kuko ukuntu nagenda akora harageze ndagera ku rwego shobora kugura na déplacement ku buryo ngiye ahantu ntirirwa ndarondera abantu ba déplacer kubera murana kwizi materiel zigoye kugenda uzikoreye. Ndaronka déplacement ishobora kuziramfasha n'umufasha rero abonye amasaha ntahiye akaza akantora nka mu telefone ati burya rero vyangoye saa 5 y'ijoro muravyumva uri umumama, akaza akantora akantahana tukavyumvikana neza akantahura. Aka kazi kacu ntambamye umuntu ahuramwo ni nyinshi cyane kubera dukorera abantu b'imico itandukanye. Ndahura n'intambamye zidasanzwe kubera sinovuga ngo narahuye ko n'ubu nivyo ndimwo. Ndahura n'ibibazo bitandukanye. Urakorera abantu, urabona mama yaje murayazi, abantu banyoye utuyoga, bafise imico itandukanye. Hariho abaza bakakwishura nabi canke ugacererwa kubera ya mirimo yo muhira ubusanzwe ufise. Hariho abantu benshi bambona muri ibi ndiko ndakora bakibaza ko ari uguhererwa, bakibaza ko ari ugukunda ifaranga birengeje, babona ukuntu nterura bafre kuko jewe ndahantu sindagusaba service ngo unterure bafre canke ngo ufashe iki. Wewe ubonye ko bikenewe urakimfasha, ariko benshi barankengera, barabona akazi nkora bakumenga karagayitse, bakabona kumenga abagore benshi baransuzugura. Ariko kubera nari nzi ico nkurayo vyarampaye inguvu zo kubandanya umwuga wanje kugera isaha. Abo ndiko ndakorera bamaze kumutuyoga, abo batariko ndavugiriza ivyo bifuza, ariko kubera kwa kumenya kubana n'abantu vyaratumye nandikisha izina, mbandanya nkora ubuzi butandukanye bwinshi, banyizera bampa akazi. Ushaka gukora imirimo yawe neza ubanza kuba ku rugo rwawe neza, ukubaha umufasha wawe, ukemera naho ubona kuri utari mwikosa, ukemeye ukarijamwo. Kenshi yo wemeye ikosa n'atakosa wowe ufise, umufasha waragutahura cyane. Uca bugufi imbere y'umufasha kubera ubuzi dukora turava muhira cyane, turasohoka gose. Abantu rero boshaka kuca babona ko akanoti kagwiriye ngo basuzugura abafasha babo, woba wihenze cyane kuko vyose ubikesha wa mufasha wawe aguha uwo mwanya kugira ushobore kuja kuronderera, kugira umuryango musanzwe mwa muri kintu kimwe. Yarinza gutahura utegerezwa kugenda ukamwubahiriza, ukaca bugufi icuronse ukakimwereka ati tugikoresha iki mugambi, mukarangura imigambi myiza. Nawe nyene arabizi gose ko mu kugera isaha umubana ari mwiza cyane. Mu iterambere ry'umuryango na jewe ndimwo turafashanije, turi kintu kimwe. Ndagira ico ndamuterera mu buryo tugenda turaronka buhoro buhoro, turondere kazoza k'abana bacu. Abagabo babankira abafasha babo ko barondera ubuzima no kwihenda cyane.
kuko mu bisanzwe hariho byinshi birava ku ntuze nyinshi. Hariho abagabo bashobora kubona ati umugore wanje ni mwiza yogenda, hariho abandi wava bamushima okay, canke ati umugore wanje shaka ko ava mu rugo, nshaka ko guma arondera ivyo ngaha mu rugo. Ivyo no kwihenda kwabafasha. Mu bisanzwe abagabo bari bakwiye kujijuka bakamenya yuko natwe abafasha abadamu dushoboye. Ububuzi bakora ko tubushoboye kandi ukagenda ukaba umuntu atekanye uri serieze mu kazi kawe, ibintu byose usanga bimeze neza. Niyo mpamvu notera kamo abapapa bagifise ivyo vyiyumviro vya kera ko bojijuka bakava ibuzimu bakajibuntu. Dufatiye ku madini hari abagore batemererwa gukora, cyane cyane nk'abayisilamu ntibavyumva kubona hariho umudamu ashobora kugenda gukora ibi bintu. Ntibumva ko dushobora kugenda kuvuza za ndirimbo za Katolika ahantu bapfuye, ntibumva ko dushobora kugenda urumva ntibumva akazi tuko turakora ntibabitaho. Bakibagira yuko hariho abakameramani b'abayisilamu bagenda bagakamera mu masengero, bakinjira mu bakizwa bagatembera hose, ivyo bakavyibagira. Ariko je narahuye n'ibibazo bitandukanye, bararemera umufasha wanje ati kajya kaza akora nagahindure nagahebe kajya sakazi wacu bavyita ngo ni haram. Ariko kubera je mba nzi yuko ni programa mu mutima wanje, gusenga kwanje ndavyubahiriza, ndakora akazi n'umutima uri hamwe, igikuru nama ndaba umufasha wanje, abo hanze sindabaha ikibanza. Ibintu turiko turakora ntiturajijuka cane niko no bivuga. Kuma YouTube nibiki umuntu ababikorera ko, ariko kubera tarajijuka urabona ibintu turacakorera mu gifuri nuko no vyita. Ahanini nshaka gupostinga ibintu vyanje ni kuri WhatsApp, nkerekana utuntu nkora, nkerekana amafoto ku ma WhatsApp, nkorera kuri WhatsApp. Naye vya Fibi nibiki na YouTube sinari bwagere kuri urwo rwego, ariko ndavyifuza cyane jo bibaye ejo ndashaka kuzotangura kubishira ko kugira abataramenya bashoboye kumenya. Hari habuze inguvu, abantu baguha inguvu kugira bakwereke yuko urumva mu isanzwe akazi kacu barakagaya cyane. Hari gihe wimvira kugashira kuri ayo ma réseaux sociaux waruvuze ukabubaza ko atanu wo kuraba kubera kugasuzugura. Ejo canke hirya yejo ko ngize Imana mukangendera, ndumva ko notangura kubishira ku muri ayo ma réseaux sociaux nkamamaza ivyo nkora, nkaraba ko nobandanya ntera imbere.